umutima urugo ni wewe n'abawe korana n'uyo mushinga ntahe wawe ujya muzobishika ko mugende bukebuke kibi gusa n'ubwerutse kizire kwerura umugabo ni chef de ménage kandi muri culture yacu bariyemeye barishize hejuru gusura mugabo ugiye bukebuke burya ibyo warondeye ntavyo bazopaka ntugatinye kurondera kuko kurondera rujya rugo rwawe rurashaka rutera imbere kubera wewe n'urujya rwateza gutera imbere kubera mugabo urakura rero ntukareke gukorera urugo hama mu bisangire tuzobura amastrategie ya bukebuke ngene mu bisangire nivyagorana nawe uzogenda uravyiga mugabo uri jeune fille ntukitegura ngo urugo ni enfer urugo ni paradis n'umugisha none ugiye kubaka wese nuzi ko tumukomera amashyi tukahimbagwa mu miryango urumva sino twe twabigiyemo twobujije abana bacu turimwuba urabona ko twese tubarungika kubaka nite ahubwo no kubaka niteka tubakomera amashyi tubinezerewe uca ugenda uravyiga rero bukebuke muri iyo leadership yawe ukabimenya n'ivyo birimwo kugira objectif mbega dufise objectif yahitwe n'umushinga ntayo wawe dushaka iki ku rugo rwawe mugiye murabiganira bukebuke naho yoba atavyumva burya azovyumva kuko abona ibintu biriko biraba mu rugo ntukihebure rero tera imbere ahubwo hariho n'ibindi bihugu aho bemera yuko umugore atorana nk'umugabo ata kibazo na kimwe gihari kuko ibyo by'uko haba rekonsange icyo si ikibazo kijyanye n'imitungo mugabo ni ikibazo kijyanye n'imiryango rero mbona yuko ibyo byose ni ibintu bishigwa imbere kugira ngo iryo tegeko rizogumuka hanyuma hariho n'ikindi kintu kandi novuga cyitwa sentimentalisme cyerekeye ku bintu by'itongo kuko nk'ubu nko mu gisagara gutorana umuhungu n'umukobwa batorana cyo kimwe kandi nta ngorane haba mugabo iyo bageze ku bintu bita ngo itongo ry'umuryango niho haba ingorane icyo gihe rero mubona yuko ibyo ni mentalite zitegezwa guhinduka kuko jene simbona ikibazo aho umupfasoni yotorana bigatera ingorane iyo rero ni mentalite mugabo urumve si ku bagabo gusa mugabo no ku bakenyezi icyo kibazo baragifise we yumva umenga bamuhaye igiseke birakwiye hariho n'ikindi kibazo uri kuravuga twe twigeze kukigiraho ideba kandi turabavoka ikibazo cy'umufasoni apfakara aho ncanza no ku kibazo cya Valentine ncanda kijanirana mu mategeko y'u Burundi bavuga yuko ku busanzwe les biens conjugaux byose muzisangiye umugabo n'umugore basangiye ibyo batunze mugabo nk'ubu umugabo ashengeye umugore muri code de personnes de la famille bavuga ko umugore ari usufruitière muca mubona yuko hariho ikibazo umugabo akiriho yari copropriétaire mugabo umugabo apfuye aciye aba usufruitière bivuga iki ni ukuvuga aratunga ayo matungo mugabo nta burenganzira afise bwo kugurisha muri droit de propriété icyo bita usus fructus et l'abususe ni ukuvuga uwo mukenyezi aba afise l'usus et le fructus agacabura l'abususe ni ukuvuga niyo yoba afise ingorane gute ntashobora kwikora ku byo umushinga ntayo yamusigiye kandi barabironderanye kandi igihe yariho n'amategeko avuga yuko babisangiye rero ncangaruka kuri icyo kibazo cy'iwawe mugabo ibyo ntibiguca intege
ibyo ntibiguca intege, urarondera, natwebwe twese turarondera. Ariko icyo kibazo kizotorerwa inyishu mu gihe hazobaho itegeko ritomora neza ingena amatungo y'urugo atunganije, na cyane cyane icyo bita code de regime matrimonio. Rero hariho amashirahamwe asanzwe afasha ashigikira amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana n'urunani rwayo mu vyerekeye inyigisho. Bararondeye umuconsultant azoshiraho les produits d'assurance agricole. Uyu muconsultant ari muri procédure de recrutement, bari muri procédure de recrutement. Ni haboneka izo produits d'assurance agricole, twibaza yuko igihande c'umuti wo gukingira ibikorwa by'uburimyi b'abakenyezi bagwiriyemo abarundikazi basanzwe bariko barakora bizoba biriko biratora umuti. Ariko ntikibuza yuko n'abandi bari mu bindi bisata boterera kugira ngo cane cane nka Sinobe itunganya inyigisho ku bijanye no gutunganya la gestion managériale bashobore kugira guhugura donc abasanzwe bakorera mu burimyi kugira ngo bashobore gukora neza. Twe twibaza yuko changement de comportement izohera hanyene mwebwe muteye imbere muri ngaha mushikire abatashoboye gushika ngaha dans le cadre de l'inclusion financière. N'ivyo bitagushobokera yuko wakira akadeni kugira witeze imbere omwe ushobore kuziganya ntaco bisaba, ahubwo amashami yo kuziganya no kuguranana bivanye n'igihe washizeyo udufaranga twawe barashobora kukungukira. Ivyo mubimenye. Hariho rero na Belize Bayubahe aho yagize ati ntimwodushikirira amashami yo kuziganya no kuguranana kugira ngo bijya biciro vy'amaproduits et services babigabanye dushobore kuvyaksedaho ku bwinshi. Ni mu mahimiriza kandi twama turiko turayakora. Si twebwe gusa, Sinobe ihora ibikora, duhora duhamagara abarongoye amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira ngo baze babumvirize, bumve ivyo mushobora mu maproduits et services yabo, kuko bo bafise autonomie de gestion haki, bafise uko bitunganya kwabo kugira ngo bashinge ibiciro vya frais d'ouverture de compte canke ibiciro vy'amato d'épargne, amato kuri épargne washizeyo babishinga baravye abakiriya bafise, babishinga baravye n'amashanje bafise, ariko biciye mu mahimiriza barashobora kugira ico bakoze. Hariho ama microfinance ari hagati mu gihugu, afise ama agence hagati mu gihugu, hariho ama kopeke nta komine nimwe itarimwo, siko? Hama rero ayo mashirahamwe twavuze arafise ama agence n'ahadakwiragiye mu Burundi bwose, ariko intara iyo ariyo yose irafise au moins une agence de microfinance canke de banque. Ikibazo ca ONET arico mperejeko, gestion du temps. Turatakaza umwanya munini twagiye gutonda ku magisha, siko? Turatakaza umwanya munini, ariko nk'uko moderatrice yariko arabivuga, la digitalisation izoza ari umuti. Nariko nababwira nti twinjire mu vya digitalisation. Umu entrepreneur yiyemera ari ngaha ntiyoba ngaha adatunze telefone. Ubu amafaranga turayagerera muri telefone, siko? La digitalisation rero n'umuti urama kuvyerekeye gestion du temps, umwanya dutakaza tugiye gutonda ku magisha.